yuguruye twebwe ikiganiro cacu by'ukuri gishingiye ku bintu bibiri cyane cyane bikuru bikuru. Uru rubanza rwaciwe na sentare y'Ipari mu Faransa n'ivyashikirijwe n'uwo mugwi w'abanyaburaya bajejwe ubuhinga no gufasha bakukira umuryango w'ubumwe bwa Buraya. Twe twavuze duti birafitaniye isano kandi birafise berekana inyonko yimirije birafitaniye inyonko ijana mu matora twimirije. Tuba dushatse kuvuga ko nta bintu bikomeye bibi bishikira abarundi n'Uburundi bitaba bifise bikomoka cyane cyane ibihugu bimwe bimwe vya rutura twodoma ko rutoki ibyo byarigeze gukoloniza Uburundi. Umurya mugwi ujejwe ubuhinga n'ifashanyo umwe bwa Buraya baravuga bati twimirije amatora mugabo urubuga rwa politike ntirubaho, imigambwe ntibaho, amashira hamwe ntabaho. Ico n'ukuri umutu n'umututsi n'umutwa akunda igihugu nakamara amazi nibitera soni ivyo twokwita mu gifaransa provocation canke ama injure grave punissable par la loi burundaise. Twe tukavuga duti nukwangwa no gushikuza nugushaka ko abarundi bajuragirika, nugushaka ko abakunzi b'u Burundi badashigikira Uburundi kugira amatora azabe abantu bayarimwo bose. Nkuko mugezanje yabivuze yavuze ati ibintu vy'amavyerade hari abantu ha muntu runtu Yezu Kristo azorinda agaruka ku isi habaho abantu badakora ibihuye n'amategeko ijana ku ijana mugabo mu isi nzima harabaho ico bita réglementation des choses kuko umuntu wari we wese yoca akora ibyo ashaka. Uwo mugwi ujejwe ubuhinga n'imfashanyo umwe bwa Buraya ibyo wavuze ibyo washikirije ucubona by'ukuri yuko bashikuza kuko hariho intambwe zimwe zimwe zigaragara ziboneka. Aha nkaca ndoresha ku kinyamakuru BBC n'ikinyamakuru c'abanyamerika by'ukuri twibukanye yuko nsuri inyuma gatoyi muri irya sentare y'Ipari mu Faransa mu ntara y'Ichesse bavyita audience publique, ni kuvuga ko uwo ari we wese arashobora kuza akakurikirana. Hajya bisigura ko n'amakunguru yabanze yarukurikiranye abitwa ko bagirizwe icaha barivugiye bati by'ukuri aba bantu s'abarundi kandi ururimi si Kirundi. Ivyo navyo nivyo vyafatiwe ko kugira ngo Burundi bucafuke, Burundi buvugwe nabi, ibihugu vya Buraya cyane cyane Ubufaransa buhaguruke butware yangingo mu kanama gakuru ka ONU bavuga bati mu Burundi abantu barapfa nk'inyamaswa, turabi ingene twofasha abarundi tuzane inzego za gisirikare tumwike imigwi y'abantu kazina muntu bafata ingingo batohoze. Murumva ko kuneza y'igihugu kuneza y'abatwara igihugu batari kurira amaboko badashengeje abo bantu. Nukuvuga lefe zari zamaze kuba prouvé hama rero lefe zibaye prouvé droit applicable donc ikiba observé. En d'autres mots, les prétentions de la partie demanderesse qui est le gouvernement baca bahabwa gedo cause mugabo kuvuga yuko Uburundi ivyo bwashikirije butagira ishingiro butsinzwe. Twoca twibaza reso icigwa bama baduhaye ko abarundi bomenya guca imanza abarundi inzego z'ubutungane zo kwigenga n'icigwa ikihe. None umva iyo sano y'amatora twimirije iyo nyonko mutayibona itagaragara compte tenu du passé twaciyemo. Hama rero twebwe muri Peace Kibona Kapese Police tuvuga duti iyo ibintu bibaye leta iraviza amategeko n'amabwirizwa igirako. Jewe no bahakarorero kuva ubutegetsi bwa CNDD-FDD 2005 bigiye bagiye kurongora igihugu umwe bwa Buraya bwamye buvuga buti amategeko mpuzamakungu agenga abanyamakuru agenga migambwe agenga amashira hamwe agenga abantu ifuke mu yaratifya ibintu bita des pactes internationaux. Le pacte au pouvoir depuis 2005 via son pouvoir kuko pacte au pouvoir n'umuganga mu yindi mvuga ubutegetsi bwa CNDD-FDD depuis 2005 bwaratifiye ama pactes internationaux menshi aho uburenganzira ibisata byose bitandukanye kwidegembya kuvuga gukora. Nukuvuga rero ya mategeko n'amabwirizwa agenga leta
n'ibinyamakuru novuga BBC cyangwa VOA ayo masezerano Burundi burayasinya hama l'autre partie hariho engagement ya de clause donc umwe n'uwundi bateza kubahiriza no kumvikanako iyo rero inzego z'igihugu ability bafashe ingingo nibaza yuko urwego rufashe ingingo n'urwego rukukira inzego zatowe n'abegihugu n'urwego rukukira leta ibiriho n'urwego ruri mu gihugu igihugu kiri independent souverain and autrement interprétation de la loi stricte ikikogwa soit na le parti en conflit ou bien na intermédiaire twibukanye gatoyi imbere y'igihugu cya 2015 naba umuzungu kazi sinamuzika mufasha mu Belgique yaragiye muri Congo arafirima arafata wari ikiroberi abantu bakomeye bazotera Burundi kamatora tazoba ico gihe miraza kamatora 2010 katazoba ariko abo bantu baravugiye no kuri radio ama televiziyo yabo basanga n'abanyarwanda